none ivyo bintu uvuze byo gushiduka umutima biva ku kibasi okay birafise igituma ca mbere birashobora kwa bivana n'amakuru yakiri atameze neza ayo makuru rero yakiri atameze neza ashaka umutima wiwe uca ushiduka bigatuma acaba ko yarametse ejo mu gatondo naramwandikisha yanyishuye nabijini yakwishuye gute yambwiye ati sikugukunda gusa ahubwo no kukubona ntavyo nkeneye none bamukoreye en fait Emily umutima wabaye gukanguka gusa mugabo haco twita mu kiganga syncope yaraguye mu kantu ko gutakaza ubwenge mugabo ubu tubona ko bimeze bisanzwe ngo yanje simba ko ngo ariko imiti ndetse cyose yani wavyumvise yuko agwaye wewe STV Every Story Matters. Hello abakunzi ba STV ndabaramukije aho muri hose nziri yuko mumeze neza cyane nkuko mubibona na jewe mumeze neza cyane ariko naje gusuhuza umugwayi kwa muganga ku bitaro naje kuraba miri ejo niho yinjira ibitaro niwe nje kuraba rero ariko sinje ndi jenyene natumye ko na Yane Humble Man niwe ndindiriye ahanyene mpagaze kandi agomashikire yego mwamaze kwibona rero ni mu bitaro mu Kinama maje mu Kinama kuri Centre Medical Hope's God Center niho rero agwariye niho twaje kumusuhuza na Yane umeze neza savana ko atevye none izuba ryari rinyishe neno bizi imisi umuntu atakoze icakora acabanza kuryama waruryamye sanyene ibintu birantangaje waza yashitse no mu bitaro none nubizi ariko nibaze yuko ibintu byinshi tuza kubiganira twashitse tugenda yes abakunzi ba STV muze kubana natwe turagiye tuganire na Miri ahagwariye mu bitaro tugende si uhatse hewe nabisomye ndi hariya anye ntavyo nabonye Miri ndaba mu maso hindukirino ndabizi yuko uremvye ariko ndaba ntiwitoneke ngaha ku kuboko wumva umeze gute numva imitende wafunguye ho urafise apeti yo gufungura ho wapi nyene bwebuke ariko bufungura urazi ko atamuntu agwara adafungura nk'izi serumu bagushizemwo utafunguye ntubona yuko ubu uri kurigirira nabi basi ndabizi muhira barabizi kuri mu bitaro bavuga baveho kurana none ubumva umeze gute basi uracagwaye kwa kundi cane ubu ni mitende wamubonye Yane rero twazananye kugusuhuza ubonye uraryohewe basi no kuba hari cyane Yane ndabona nyene ko usa n'umuntu ababaye egera ngaha gato basi umuramutse Miri basi umuvugisha ingorane n'ukuri ni sawa Miri urakomeye imitende ariko ugwaye iki Miri bagutoye iki jani bisanzwe ngo yanje simba ko ngo ariko imiti ndetse cyose Yane wavyumvise yuko agwaye wewe Yane egera ngaha murabe Miri ndagusavye ntahave akurembera mu maso basuri kuramuraba kurya nyene peut-être vyabaye ibintu biri sérieux vyabaye ibintu biba birebire je sinarinzi yuko Miri ushobora en tout cas ni ibintu bintangaje basi ariko imbere y'ibintu vyose sivyo ndagusavye umbwire ikintu ushaka gufungura sivyo ndagitume gufungura ushaka iki cici cyose tu mugaba apple nta kindi cyo gushira mu nda juste ubwira kigufate mu nda no tara ugwaye udafungura umva ari biki wewe uzane byibona sha none ngantu mande
Ndagutume hewe. Ndagutume. Yani buramuvugisha none yanje. Unzanire epo unzanira n'umukate. Sivyo? biseguza mbyuke Ne mirimo heruka kuvugana na Yane ryari. hacigiye Tukubise muga ryama. Yitwa Mili. Ok Mili, bonjour. Waramutse gute? Mvumerewe neza cyane. Ok, naho mandakurabe. Kwa turabe ko ushobora gutaha, sivyo none? Juste. C'est comme ça. none bigenda gute ubona duhava tumutahana. Ego je mbona Mili ameze neza. Ego mbona ameze neza numvira yuko. Urashobora kutubwira kibazo mwamwa yasanze afise bivanye n'ibipimo mwamukoreye. En fait Mili umutima wabaye gukanguka gusa. Mugabo haco twita mu kiganga syncope. Yaraguye mu kantu ko gutakaza ubwenge. Mugabo ubu tubona ko bimeze neza. Numvira yuko ndaza kubwira umuforoma kugira ngo bamurekura tahe. Ego Yaje ryari mbe. Bo yashitse jo ari ku mugoroba. Cyo tuma twamujyamitse kugira ngo turabe ingene uno musibuza guca ko tubonye ameze neza nimvira ko aza gutaha. Ego Nta miti mu mutekerera canke barahejeje kumutera imiti. Na miti kenewe, na miti kenewe kuko twagombye nyine kugira ngo agarukane ubwenge. Iserumu bamuteye yari kugira ngo agarukane ubwenge. Ubu rero mbona ko vyose bimeze neza. Murakoze rero muganga. Turarindira wo muforma ashaza kugira tumutahane. Ego nanakimwe muca kuri kese kugira ngo umuharu bamukonororere hanyuma cata. Ego murakoze. None ivyo bintu uvuze byo gushiduka umutima biva ku kibasi. Okay, birafise igituma ca mbere birashobora kwa bivana n'amakuru yakiri atameze neza. Ayo makuru rero yakiri atameze neza ashaka umutima wiwe ushiduka bigatuma acaba ko yarametse. Mugabo basi birahera araza kumera neza. Birahera kuko uko yaje byose kwa kimeze urabona kubu ya changement harabaye guhinduka. Ego ni information gusa yakiri itameze neza yananiwe kuyijera nico tuma cyamera ko yacemera. Murakoze cyane muganga. Twizere yuko mukanya ca tumutahana nyene. Merci beaucoup. Miri tugoma dutahe rero. Cyane ndamu. Byuka rero byuka ndago. Reka ntiwitoneke ku kuboko ndagusavye. Yani mugaburira. Ntabyo nashobora. Kwe kutobishobora. Bikore ndabigusavye. Sinza gushobora kumuyegamiza no kumugaburira. Kinera stress meze neza n'ukunda. Reka basi nibarize mirimo urashobora kumbwira basi muganga wumvise ibintu yatubwiye ko washidutse umutima. Basi ni nk'igiki coba caragushituye vraiment kugira basi umeruko urinduza no mu bitaro kuri Yane. ampete ejo mu gatondo naramwandikisha yanyishuye nabijine Yakwishuye gute? yambwiye ati sikugukunda gusa ahubwo no kukubona ntavyo nkeneye. None basi we Yane umukundira iki vyaje gute vyatanguye gute? ampete byatanguye ari ibintu bisanzwe two turakora emission urazi ko nkorera muri JTV tuko turakora emission yarampaye akapela
bazi ko umuririmbyi umusaba kuririmbire ejo araririmba indirimbo narayikunze rero bitangura buke buke komsa nsanga namukunze yego yani indirimbo yawe niyo yagwaje umukobwa urashobora kwibaza ico kintu rabi no basi murabe sino ndabuze n'icyo mvuga navuga ko ari ukumirwa umva basiyane yo gukorera iki mu mwanya kugira umere neza basi ndirimbira indirimbo basi nimba ko naruhuka ashaka umuririmbire kugira aruhuke ku mutima ivyo byonyine nibyo shaka nta kirindi uzosura kundondera ko uzocukira y'indirimbire iri mu byo tumasi nduhuka buke buke gira effort basi tumutana ameze neza sinzi ko nza no kwibuka n'amajambo yayo kuko ibintu mpuye navyo n'ukuri ni rya mbere bimbaye ko mu buzima yego ilevre bihora bishika ugasanga umukobwa arakurondera muga sinari bwagere kuri stade nk'iyi umukobwa amera nk'uko gerageza basi kubasi kugira amere neza hama atahe ameze neza yagusavye kumuririmbira nanje nakubaze wewe ikibazo gatoya ibi biriko birabubona biri normal Hanswa n'uburenganzira bwo gukunda mumbarize basi kugira azonyibagire ico nokora akunda ubundi yamba nzo murondera ndamuronderera ubundi canke we nta basaza ufise umuhe umwe urukundo ntirucagura uwo ngo rugutako n'uwonyene ukunda urumva rero yakunze indirimbo ntiyakunze jewe uretse ko yakunze indirimbo agakunda n'amajambo arimwo nawe we yaragukunze ndabe ko ndonke ingufu zo kuyiririmba jine iyi ndirimbo naho ngira ndayiririmbe ni indirimbo nshobora kuba naranditse nshizemo amarangamutima menshi sivyo ni indirimbo mu ndirimbo zanje nkunda cyane ni indirimbo yantwaye umwanya munini ahangira ndayiririmbe nuko gusa nshaka ko amererwa neza nayo ubundi ivyo twavuganye arabizi n'ibijya nyene sivyo Urukundo rwacu ruzogume rushininga like a sun ntiruzigere ruzima ngo rucike umwijima ubu niho nza nemera ko nkukunda cause anytime when I see you I feel fire burning in my heart my girl I swear in my heart niwe wigazira my face nalinga kayo mingi te amo nakupenda yes I'm deep in love with you darling unani potezea yangu akili lako penzi unani koleza na lako penzi oh yeah yeah now you're the one I love for real we wansanze mu miji muhezo beruru muri that's why I always sing for you na na oh na na oh na na beautiful soul na na oh na na oh na na sing for you oh na na 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 in the darkness I'll be your lampadina and when it's rain I'll be your umbrella oh na na 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 uhezagirwa jenarahizakiwe iwe ngabire nziza iva kwa rugira nagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry nabwo bunuma to never make you cry oh darling umva ntorenza waryohewe mugana numva utaraheza ya ntibandanya gato gatoje ndabigusavye bandanye gato please guhezagirwa jenarahezagiwe
niwe ngabire nziziva kwa rugira ntagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ni nabwo buntuma to never make you cry dale unani poteze yangu akili unani koleza nala kupenzi yeah now you the one I love for real we wansanze mu miji muhezo mbero urumuri that's why I'll always sing for you oh na na oh na na oh na na beautiful song oh na na oh na na I will sing for you. Wow, Miri rega ntugwajwe n'ubusa. Miri. Oui. Nukuri ko Imana ntugwajwe n'ubusa. Naje urumva ntugwara ariko je ndashobora kwikontrola. Dutahe rero. Nta kibazo. Ndi ngenda kuraba hariyanye hariya barihira sivyo nza kugutora. Mugabo waryohewe sivyo? Ndaje sivyo? Urasinzira rero nza kugutora ifuke. Urabe ni witoneke ukuboko. Ndashobora kujana gato kuri case. Jina yego kacye ibintu turiko turagira. Abo nubona ko hari ibintu byinshi biriko biranyikira no kuba. Yani none juste twabikoze kugira ameri neza amatu mutahanye nta bindi. Gusa ibyo nakubwiye warabyumvise ni kujya nyene Jesse mpindura kandi ifise ibintu bibituma urumva Jesse shobora guhindura aho mpagaze ntihajya nyene nahazogira iki sivyo bijya ndabigize kugira umwana w'abandi atahe nta n'ikindi kintu je ndabigira kandi merci sivyo merci no musi nuko mwahuye ngira mwe muhera yamanukiyemo mu gitondo nk'ivyuka nukuri iyo sinzi cyatumye ahubwo nza no ngaha kwa muganga nuko gusa numvise ko aremvye ageze kure uko uravyumva rero ibi bintu nivyagira ico binyononera uzoburi able kuza kuvuga abantu bisigura nta kibazo na kimwe ndahari sivyo mugabo basi ntagware duhari kandi dufite ico mukiza sawa ntangora STV, every story matters.